ntitwumvise gusa ukubano kwiwe, ahubwo twagize umwimenyerezo w'ububasha bwiwe, kandi ndabizi neza yuko hazosigara ibishinga ntahe by'uko Imana by'ibyo Imana yakoze. Ico umutima wacu hamiye, ico wifuza, bibandanya kuba ibikomeye, bibandanya kuba ivyibwena kandi bishikamye, ko Imana yo kwishura mu bubasha bwayo n'ubwiza bwayo. Igihe turirimba ngo ukuryo k'umwami kugumije intsinzi kandi gushizwe hejuru, hanyuma ku rundi ruhande tukumva tukanamenya tukamibabaro myinshi, twashobora kwibaza tuti none mbega ni ibintu gusa twishamwe mu mutwe canke Imana igumije iby'ukuri? Imana ifise iby'ukuri. Iyo turiko turaba mu byanditswe vyera, twoshobora gutangurana na Abeli, niwe wa mbere yabaye inzirakarengane, hamwe n'abahanuzi bose bagiye barabura ubuzima, hanyuma misi yose bagashenga intahe ko ukuboko kw'iburyo k'umwami kuri hejuru kandi kugumije intsinzi. Iyo rero dushitse gushika kuri Yohana umubatizi, uwo yaciwe umutwe, hanyuma tugashobora gushinga intahe ngo ukuryo k'umwami gufise intsinzi, gushika no kuri Kristo umwami wacu yakojejwe isoni, abambwa mu buryo buteye isoni, hanyuma n'ubu tukavuga tuti ukuboko kw'iburyo kugumije intsinzi. Amen. Hanyuma yo duciye mu rugendo rwaciye mu bahogwa Imana mu gikristo c'ubwa mbere, umwe nyuma y'abandi, umwe nyuma y'uwundi yasiga ubuzima bwiwe, hanyuma tukavuga kandi ngo ukuboko kw'iburyo kugumije intsinzi. Ivyo bisigura ngo ntiturabe kubigaragarira amaso, ariko turabe ibitaboneka, kandi tumenye yuko ivyo bintu byose nabyo bifise umugabane mu mugambi w'Imana. Hanyuma ntitube turiko turagwana hagati yacu canke duharira n'Imana, ariko tugayigamburukira, hanyuma tugavuga tuti kugomba kwawe ni gukoreke. Ejo ku mugoroba twagize ikoraniro ryiza cyane, ariko hari mwijoro hari umushiki wacu yaguye avuye ku gitanda, ubu bishika ko ari mu bitaro, yamenye umutwe hasi, hari afise igikomere. Ubu rero twaje twibaza twihuse ngo kubera iki none ivyo vyashitse ubwo. Yego, hanyuma tukavuga tuti nubwo biruko ikiganza cy'iburyo kifise intsinzi. Amen. Ntibyoroshe, birakwiye ko habaho ukwizera n'intege zo kubivuga nyuma y'ibintu byose biba bishitse, hama tukaba twemezwa yuko ariko nyene bimeze. Tuzobona mu nyuma mu munsi wo umwami azotwara abiwe mu bwiza ko ikiganza cy'iburyo, kuboko kw'iburyo k'umwami kwagumije intsinzi. Muri do mu gutsindwa kose Imana ifise itumbereye n'ivyo igana, ibiriko iradukosora, ibiriko iraducura, ibiriko iradushako ikirango, kugira ngo ntitubandanye kuba ico turi, ariko tube abacereje batekanye imbere y'inyunga zayo. Hamwe n'ibintu byose Imana ireka bigashika mu buzima bwacu, ibandanya intumbero ihari ishinze, ariko dutegerezwa kuba tugaba kandi tukamenya yuko Imana ituvugisha. Uyu munsi kare cyane numvi nahawe na telefone kandi byankozwe ku mutima.
twaganiriye mu miseze n'umugore akiri muto uwo Satani yakunda kumusubiramo mubwira ngo warogose kuri mwemu w'Imana. Ibyo biguma bizunguruka nk'ikasete. Naramubwiye ndamusigurira basi nk'inshuro 5 nimba atari inshuro 10 ico bisigura kurogota kuri mwemu nk'uko ibyanditswe bivuga, kandi yuko atabikoze na gatonya, ariko misi yose yabandanya asubiramwo atangura. Nanje sindabizi n'ubu sindabimenya nimba yoba yaragize umwimenyerezo nyawo n'umwami, nimba yari uwizera ntabyo nzi, ntawe narinzi. Ariko navuze ikintu kimwe, nabwiye ati mupfasoni, nimba utizera ibyo ndakubwiye mu izina ry'umwami, nakoresheje neza iyo jambo, iyo mvugo, ati rero bizorangira ugiye mu nzu y'abasazi. Kandi niko byagenze. Hanyuma mu gitondo rero umuganga yampamagaye, n'ibyo nabyo byankoze ku mutima. Abantu ntibatahura yuko Imana ikoresha iminwa y'abantu ikayisiga kugira ngo ibavugishe. Bibo biyumvira yuko Imana ishatse kutuvugisha ngo biza bivuye ahantu runaka, bivuye mu ijuru, ngo bikoroka bivuye mu ijuru, biciye ku kanwa k'abantu, biciye ku kanwa k'Imana, biciye kuri mwemu w'Imana. Kandi ibyo rero abantu bategerezwa kubitahura. Nimba ibyo bidashitse, ntitugomba kubihora Imana ngo dushaburire Imana. Twabaye mu nshuro nyinshi na cyane mu bukozi bwa Mwene Data Ewald, hariho abantu biyumvira yuko ngo ahanze amadini yose Mwene Data Ewald ngo hari ibyahora abagore, ngo arabacyoza, arabahonda. Mbere naranahamagawe aheze imisi mike, umugore umwe yarambwiye ati ntegerezwa gufata nk'indunduro yuko Branham ngo yaranka abagore, yari misogyne, ngo yari umuntu yanka abagore. Abantu ntibatahura, abantu ntibazi ingene Imana ayigira neza kuri bo, nkuko Mwene Data Schmidt yavuga ati mumenye ko nabahaye ibyagezwe byiza, nabahaye ibyo nashinze n'ibyagezwe by'agakiza, si kugira ngo ndabacakarishe mu babagurano, si kugira ngo atugire abacakara, ariko ni kugira ngo itwinjize mu mwidegemvye w'ubwiza w'abana b'Imana. Turabona twese ukuntu dukeneye Imana, turabona ingene ivyacu bivana nayo, turabona ingene dushaka kurongorwa by'ukuri na bwebe w'Imana. Ibyo bifatira kuri twebwe abategerezwa guhagarara imbere. Ndabikoresheje ndabigambira iryo jambo ngo dutegerezwa. No hitamwo kuvuga yuko no kwicara hariya simbe ntegerezwa guhagarara hano, ariko Imana niyo ifata ingingo zose. Kuri izo ntituzosha ko na gatonya, ahubwo tugamburuka ku ngingo zayo. Ikintu kimwe kizwi neza nuko nk'abana b'Imana dutegerezwa kubona uburemere canke ubunini bw'igikorwa, hanyuma urujijo rwose no kubigwanya byose bitegerezwa guhagarara. Kubigwanya byose, ukuba duhanganye bamwe ku bandi, ibyo byose bitegerezwa guhagarara. Birakwiye yuko tuba turi umwe, kandi ibitugu ku bindi tugwanana hamwe, tugwanya inkomezi za Satani, tukikura burundu mukoshwa nawe, hanyuma tukaja mukoshwa n'Imana. Ibyo rero ntibigomba gukoreka mu majambo gusa cyangwa mu byumviro, ariko ni mukuri no mu bikorwa. Kuri ibyo rero Imana idufashe twese kugira ngo dushobore kugwana intambara ya nyuma, duhagarare nkuko bivugwa kuri Yakobo ngo warwanye n'Imana n'abantu kandi uguma unesha. Itanguriro 32:28. Ubuzima bw'uwizera ni intambara. Atantambara nta ntsinzi, atansinze nta gitsibo.
Paulo arandika muri Timoteyo 2:4 ati none ubuho igitsebo cyo kugororoka ndakibikiwe ico umucamanza agororoka azoba kuri uwo munsi kiriteguwe, ariko ngo si jewe gusa, ariko muri rusangi nabo bose bakunze kugaruka uguseruka kwiwe. Dushobore kwifuza n'imitima yacu yose uguseruka kwiwe, tubikunde. Nashaka kandi gutanga intasho za Mwene Data Ewald. Araturamutsa twese kandi atwipfuriza twese umugisha w'Imana. Nta kundi kuntu nashoboye kubikora ubwo ntegerezwa kugenda ku kibuga cy'indege imbere y'ikoraniro y'inyuma ya saa sita. Rero ndi hano gusa muri kino gitondo, ariko ndabipfuriza umugisha w'Imana n'umutima wanje wose, hamwe no kuba hano kwayo, amajambo yayo n'igikorwa cayo, kandi ashobore kuduha muri kino gitondo kubwo buntu kwihweza buri makoraniro yose nk'impano y'Imana, kandi ukwihweza kose ijambo ry'Imana bibe nk'ubuntu ko kituvugisha, kandi yugurure imitima, isige amaso, kandi iduhe ugutahura kwiza kw'ijambo ryayo hamwe n'ibyo akora ubu. Twasomye mu gusoma mu byagezwe 4 iri jambo rikunzwe kugaragazwa ku murongo wa 2. Gusoma mu byagezwe 4 umurongo wa 2, ntimuze mwungurire ku byagezwe mbagera canke ngo mubigabanye, kugira ngo mubone kwitondera ibyagezwe byoraho Imana yanyu mbagera. Ijambo rigeranywa n'iri riri mu byacu Yohana 22 umurongo wa 19, naryo twaribwiwe inshuro nyinshi, byavuzwe inshuro nyinshi mu butumwa bwa Mwene Data Branham. Haranditswe hano mu byacu Yohana 22 umurongo wa 19, quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de la prophétie. Ukandi nihagira umuntu akura ku majambo y'igitabo cy'ibi byavugishijwe nayo, Imana izomukura ku mugabane wa ca giti c'ubugingo no ku wa mugwa wera byanditswe muri iki gitabo. Imbere yibi aranditse ku murongo wa 18, ano ku murongo wa 18 aravuga ngo uwumva wese amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo ndabishingira intahe kuri we, nihagira umuntu azokungurira kuri yo, Imana izomwunguka ibyago byanditswe muri iki gitabo. Nta muntu n'umwe agomba kwitega yuko tugira ikintu twongera ko ku gishinga nahe carangijwe c'ivyanditswe byera, nubwo byoba ari kubijanye ngo nari amajwi ayobeye ngo y'imituragaro. Ibyo ntibikwiye kandi ntibizoba. Mbere n'amajwi ya bari ya mituragaro, nta kintu na kimwe kigomba kongerwa ko ngo gishongerwa ku gishinga nahe caherahejwe c'ivyanditswe vyera. Nico gituma Imana yaturongoye guhera ku ntango mu buryo ko tutorenga ivyanditswe, ariko ngo tugume mu karimbi k'ijambo ryayo, hanyuma turindire yuko bihimbara ko ikora ibintu bisigaye gukogwa. Aho rero
twaba tuzindutse cyane ngo tugire icyo tugira, ariko kuko tuzi yuko izokora neza ibyo yamaze kwihitiramo, ariko ni kimwe inyuma y'ikindi nk'uko yabitegetse, atari nk'uko twebwe twaba dushaka kubibona no kubyumva, ariko nk'uko yabishinze mu bihe byose bidashira. Itariki 6 z'ukwa gatanu mu 1946 mu marayika avuye imbere y'inyonga z'Imana aza kuri Mwene Data Branham aramubwira ngo kuko ibimenyetso bibiri byahawe Mose niko ibimenyetso bibiri nawe uzobihabwa. Hanyuma uwo mumarayika arongera ko aravuga ngo nibatumviriza icambere, ikimenyetso cambere bazotereza kumviriza ica kabiri. Nkuko Mose yaronse ibyo bimenyetso bibiri, kimwe ku nkoni ikindi hari ikiganza ashira mu kwaha, uko niko byagenze aho ku kiganza ku ruhande rumwe. Iyo Mwene Data Branham yafata ikiganza c'umugwaye, hanyuma ku kuboko kwa Branham hakaboneka ko ingwara iyo yategerezwa gusengera yashobora kubwira umwe wese mw'abo bantu amajana n'ibihumbi, yashobora kubabwira ibyo abona nawe yashobora kubona ubwiwe, akabona ingwara yiwe ku kuboko kwiwe. Mbere yaratanga n'iteka avuga ati ntuhumirize, ariko ugumubiraba byaraho. Ico cari ikimenyetso ca mbere. Hanyuma ikimenyetso ca kabiri cari ikimenyetso ca Mesiya, ku buryo bw'uko n'amabanga canke ivyumviro by'umutima aho byahishurwa. Ibyo rero twarabyumvise kandi turabyumva mu makasete, mu butumwa twarabisomye, kandi twabonye ko mu buryo butananirwa butihenda Imana yigaragaje muri runo runganwe. Mwene Data Branham yashobora kuvuga ati nimba mu bihumbi iby'ibintu byamaze gushika iby'Imana yamishuriye, nimba harimwo ikintu na kimwe aho hari ikintu kitavuzwe mu buryo bugororotse butumbereye, aho rero mumfatwe nk'umuhanuzi w'ikinyoma. Imana yari kumwe nawe, kandi rero ibyakurikira byari uko ibyo yavuga byaba ari iby'ukuri. Umuntu ntashobora gukora ibyo bintu kubwiwe. Mbega muramaze kubona mwiriya sanamu, iriya filime, yarahagarara ngaho agashobora kuvuga ku munwa we hagaca ko akavuga ngo ndi umunyantege nkamwe mwese. Ati murazi yuko ndindiriye ko Imana iza hano, ndindiriye umumarayika w'umwami. Hanyuma binabukwi bikaba nawe bikaza giturumbuka, akavuga ngo ndindiriye umumarayika w'umwami. Hanyuma bukwi nabukwi akaba ari ngaho. Mbega banoze kubona amasanamu nawe bwiwaga akakanguka akavuga ati ubu rero ari ngaha aho niho byashika. Ntiyakura ibintu mu maboko y'impuzu yiwe, ntiyari umugabo afise ukuzana igitangaza ku kintu cyose kigomba kize. Ivyo rero bitwereka igihagararo cyo kuri c'umuntu w'Imana, k'ivyo byavana n'Imana, nta kintu kimwe ashobora gukora. Mbega umwami wacu avuga iki igihe yakora ubukozi bwiwe nk'umwana w'umuntu hano ku isi, muri Yohana 5:19 ngo umwana w'umuntu cyangwa ngo umwana w'umuntu ntacyo ashobora gukora ku bwiwe kiretse abonye ibyo se akora. Biba bivana n'Imana. Mbega ntimubona ko Imana ishaka ko mu buryo bwuzuye ibyacu bivana nayo, nubwo byaba bisaba yuko biduhata, ariko ishaka kutuzana aho ibyacu byose biba bivana nayo mu buryo bwuzuye no kuri yo, ku buryo bw'uko tutaba tugifise imigambi yacu bwite, ariko gahunda zacu bwite, ariko tukaba dushizwe muri gahunda y'Imana. Nta kintu na kimwe tugomba gukuramwo mu majambo yayo, twaba tugowe nimba ari ikintu dukurako. Kandi ibyo rero bishiramwo amasezerano hamwe n'amajambo
y'ubuhanuzi y'imisi yacu. Si ikosa ryacu nimba Imana yaratanze amasezerano ku kuza kwa mbere kwa Kristo hamwe n'amasezerano ku kuza kwa kabiri kwa Kristo k'umwami. Ibyo turabishima kandi turashima ko Imana isohoza ibintu byose yavuze mu ijambo ryayo. Nukunze kandi gusoma imirongo yategerezwa kudukomeza mu kwizera tukura mu Bifilipi igice cya kabiri. Abifilipi igice cya kabiri aravugwa hano ku murongo wa 13. Abifilipi wa kabiri murongo wa 13 ngo kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Amen. Si ukugomba kwacu, si ugukora kwacu, si ibyo dukora byacu ku ijambo, ariko ni Imana ikora ibyo bintu bibiri, ugushaka no gukora. Ugushaka no gukora, iratangura ikabandanya ikarangiza. Uko niko haza ko no kukugabishwa ngo kugira ngo muyihimbare. Dushobora guhimbara Imana kubera yuko dufite ibyo dukora. Dushobora kuyihimbara ku byo yo ishobora gukora ubwayo biciye muri twebwe. Ibikorwa byacu byose bizotuzana mu kwitsindanishiriza ubwacu, ariko dushoboye kugira umwimenyerezo yuko Imana yo ubwayo ivugira muri twebwe, kandi ko Imana ubwayo ikorera muri twebwe, kandi ko Imana ubwayo ikunda iciye muri twebwe, ko Imana ishobora kwishura biciye muri twebwe. Aho rero ibintu byose bitandukanye. Uguhimbara Imana rero aho no kuba kuri twebwe, kandi tukabona ko uwatanguye arabandanya kandi azobirangiza, azobishitsa kugira ngo tumuhimbare. Umurongo wa 14 ucuvuga uko ni mu Bifilipi 2:14 ngo mukore byose atakwidodomba, ataguharira. Umurongo wa 15 ngo kugira ngo nimugire umugayo canke akarohe, mube abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye n'ibidambidambi. Muri abo ngo mubonekeramwo nk'amatara mw'isi. Nibi navyo ni ijambo twategerezwa gushira ku mutima ngo dukore byose atakwidodomba, atakarohe. Urashobora kwidodomba, urashobora kukwiremamwo gukekeranya, ariko ibyo bintu byose ntibitutuma dutera intambwe. Ubwoko bw'Abisirayeli bwarakekeranije ntibwizera Imana, butangura kwidodomba. Imana iravuga ati ndicuza. Ntiyashoboye kubinjiza, bapfiriye mu bugaragwa, kandi urunganwe gusa rwari ruhejeje rwabukiye mu nzira nibwo rwinjira mu gihugu c'isezerano. Mu Rwarura 14:29 dutegereza gukora byose atakwidodomba, atagukekeranya, kugira ngo tugaragare tutagira agasembwa, dutunganye imbere y'abana b'Imana hagati mu bantu bagoramye, abiki gihe bagoramye isi n'abantu bayo bobe bagoramye bahetamye. Ibyo turabizi twese, ariko dutegereza kugaba kugira ngo ntidukwegegwe muko kugorama no muko kuba ibidambidambi, ariko Imana itugirire ubuntu bwo kuba abatandukanijwe mbere n'ivyiyumviro byacu n'amajambo yacu n'ibikorwa byacu bigategerezwa kuba bitandukanye n'ibintu bishika mu bantu b'ibidambidambi bagoramye. Tugategerezwa kugaragara nk'abana b'Imana, ntabe gusa ari amajambo gusa, ari amajambo ariko ibyo bishugwe bigaragare, atari mu mozo muri costume, atari mu kugenda tugaragara inyuma
cyangwa mu mpuzu nziza cyangwa ibindi, ibyo ni iby'inyuma. Oya, umuntu w'imbere abe ariwe ashajije ku bigaragara nk'iby'agaciro imbere y'Imana. Petero wa mbere 3:4. Inyuma bigaragara inyuma twese turashobora kubikora, ariko imbere ni Imana gusa ishobora kubikora. Nico gituma tuza hano. Iyo dushitse hano inyuma tumeze nk'abasabiriza ntaco bimara, ariko dushoboye kuza nk'abana b'abami twambitswe ubutunzi duhezagiwe n'Imana, aho rero tugiye tumeze uko byari bikwiye, tukigaragaza nk'abana b'Imana batagira agasembwa. Abifilipi ba 2:15. Uko bigaragara hano ku isi twoshobora gusa kwigaya ubwacu tukagaya n'abandi, hanyuma nta kintu kimwe dushobora kuba twosanga coshimikwa koko ari ciza. Aho rero ndiyumvira ku ijambo iryo umuntu umwe yabwiye umwami amubwira ngo mwigisha mwiza. Hanyuma umwami wacu mu ishusho y'umugurano nk'umwana w'umuntu yaramukankabiye Luka 10 aramubwira ati kubera ko unyita mwiza nta n'umwe ari mwiza kireka Imana yonyine. Mubivuga kwiki? Mwibaza ko muri beza? Wibaza ko uri mwiza igihe umwami wacu umucunguzi wanje ari mu shusho y'umugurano nk'umuntu mu gucishwa bugufi kwiwe avuze ayo majambo ngo nta n'umwe ari mwiza, ngo Imana yonyene akuyemwo abantu. Twebwe rero turi bande kugira ngo twiyumvire yuko turi beza? Rero kosora umwami, banza ukosora umwami hanyuma ukosora abandi, hanyuma nawe ukosore. Oya, dutegerezwa ahubwo guca bugufi vyibwiyena bikomeye by'imbere by'ubunyakuri bw'umutima mu busi bw'ubushobozi bw'Imana yacu. Uko abantu babona nta kintu na kimwe, uko tubona ibintu nta kintu na kimwe ciza mu muntu n'umwe, nta n'umwe muri twebwe. Pawulo yabivuze mu bwizigirwa mu Baroma 7 ni ngo muri jewe ngo mu mubiri wanje ngo nta kintu na kimwe ciza kimbamo. Abaroma 7 yarazi icari, ariko hanyuma mu Baroma 8 yashobora kuvuga ngo twatsindanishirijwe no kwizera, kandi ngo nta na kimwe cyo kudutsindisha muri abo batagenda nka kamemeremere k'umubiri, ariko bagendeshwa na mwemu. Uko ubwenge bw'umuntu buri aho harimwo igihushane, ariko siko biri. We yatandukanya iby'umuntu n'iby'Imana, kandi ibyo nibyo natwe dutegerezwa kwiga gukorera umwami atakwidodomba, atagukekeranya, kugira ngo tugaragare nk'abatunganye, abana b'Imana batagira ico bagirizwa hagati mu bantu bagoramye bononekaye. Haravugwa ubu rero umurongo wa 15 ngo muri abo mubonekeramwo nk'amatara yakaka cyane. Inyenyeri ntizaka ku murango, zaka mw'ijoro. Kw'isi hari umwijima upfutse isi yose abantu, ariko dutegerezwa kuzana umuco muri uwo mwijima, dutegerezwa kwakaka, dutegerezwa guca ibibatsi. Imana mbega yarashoboye kubikora muri twebwe, yarabiremye muri twebwe. Kugira ngo nkoreshe akarorero gatumbereye, igihe Mose yaba ari imbere y'Imana, mu maso hiwe bwiwe harakaka, hanyuma Abisirayeli bakabona uko kwakaka kw'Imana kuri uyo yaba yinjiye akaba imbere y'Imana, bakayibona neza mu maso hiwe. Kuvayo 34 umurongo wa 29. Mbega abantu muri wewe babona iki? Muri jewe babona iki? Mbega bumva iki muri wewe? Bumva iki muri jewe? Mbega twobazanira iki? Mbega twobazanira iye ntahe? Mbega tubera umugisha, tubabera umugisha.
aravugwa hano ku murongo wa 15 ngo hagati yabo muri abo ngabo mwaka nk'inyenyeri, mu kirundi ngo mwaka nk'amatara, mu 16 ngo mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone icyo nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa. Paulo ntiyashaka gusa kuba yarakoreye ishengero, yashaka kuribona mu bwiza. Ntiyagomba gusiga ikintu na kimwe kitarangijwe, ikintu mu buryo bw'imwemu kiba gikenewe mu kubakwa no mu guteza imbere ukwizera mu gukurikira umwami. Hanyuma turasoma mu cete cyo muri Timoteyo ijambo ridasanzwe riraba inyigisho kandi uko tugumizwa muri Kristo, igihagararo cacu muri Kristo, tugume muri Kristo, kuko umuntu arenga ijambo ry'Imana abavuye mu Mana. Timoteyo wa mbere 6 umurongo wa 3, Timoteyo wa mbere 6 umurongo wa 3, ni agace ka kabiri k'umurongo wa 2 mu kirundi, uze wigishe ivyo ubibahanure, umuntu niyigisha ukundi ntiyemere amajambo mazima ariyo majambo y'umwami wacu Yesu Kristo n'inyigisho zihura no kubaha Imana. Umurongo wa 4, azoba yikakishije, ngo mu Gifaransa ngo azoba ahumishijwe n'ubwibone, ataco azi, agwaye ibihari, ngo muri ibyo havukiramwo intambara z'amagambo zivamwo igono no gutongana n'ibitutsi n'ikekwe ribi. Umurongo wa 5, n'ibihari bidashira, ngo ataco bimaze, ngo by'abantu bononekaye ubwenge bakuwe kw'ivy'ukuri, bibwira yuko ukubaha Imana ari kwironkera inyungu. Rero batakaje ukuri kubera ko bibaza yuko kubaha Imana ngo ni ibintu byo kwironkeramwo inyungu. Mbega icyumviro ijambo rivugwa rikomeje, urashobora kugira ukuri kandi urashobora no gutakaza. Ivyo nivyo duhejeje gusoma hano. Urashobora kukwiyima uko kuri, urashobora kugira uguhishurirwa, urashobora kukwiyima ukagutakaza. Paulo akavuga ngo byaba byiza ku bantu nk'abo ko byaba byiza ko batuba barigeze bamenya ukuri. Imana nimba yaratwishuriye ijambo ryayo tukarishikiramwo nk'ukuri, reka dutware uko kuri kw'Imana mu mutima umeze neza kandi utunganye, atari kugira ngo twononeshe ijambo ry'Imana ngo tuvyure imitongano n'ibihari, ariko tugashobora misi yose ko ridufasha mu kutubera inyigisho, kuko ariko twabisomye hano, niko twabisomye hano mu kuganurwa ko twakangamiwe, ngo abo bahumishwa n'ubwibone kandi ngo mu by'ukuri nta kintu kimwe baba batahura. Urashobora kwizera yuko utahura byose, wumva byose, ibintu byose ushobora kubisobanura, ariko ntibitegereza kuba bimeze uko nyene. Ubwibone burashobora guhumisha kandi nta kintu na kimwe mu bisanzwe ububona. Aho rero ubugwayi mu bisanzwe, hanyuma ubufise gusa ingwara yo kuharira mu bintu bidafite ico bimara no mu mitongano y'amagambo. Ivyo nimba bidafatiye muri kino gihe cacu sindabizi. Mu bugwayi kunyiganyiga gudasanzwe, bararondera hano na hariya, bakarondera ikintu hanyuma bakacigisha. Ni ikintu, ni ingwara inyuma yo kurondera bitagira ico bimaze n'amajambo atafite ico amaze. Aho nk'uko Paulo yabivuga ngo
aho kuvuga inama yose y'agakiza y'Imana. Acte 20, verset 27, on dit, Ibyakozwe n'umwa 2027 on promeut des choses basezeranya ngo hariyo ibintu bidasanzwe, hanyuma rero bakaba bafise ya mitwe nyine bavuga ko ibihari bikaba biratanguye, urujijo rukaza, ukwikekana bigatangura, hanyuma bakavuga comme c'est écrit au verset nk'uko byanditswe ku murongo wa 5 ils ont l'esprit ngo bafise ubwenge bwononekaye, impwemu yabo yarononekaye, ngo bakuwe ils l'ont perdu. kw'ivy'ukuri, barabitakaje, barabibuze. Umuntu agumije ukuri agumya ukuri kose, ntazigera ashaka kwikomeza muri utu cyangwa utundi, ariko azobona igihagararo ciza mu kuri kw'Imana. Gushitsa uyu munsi no gushika bidashira, ukuri kuguma ari ijambo ry'Imana. Yesu umwami wacu yaravuze, Yohana 17 umurongo wa 17, ati data ubeze mu kuri kwawe, ijambo ryawe niko kuri. Amen. Ibyo jeni tukuri ntibikeneye kuba ari byo by'ukuri, kandi ntibishobora kweza umuntu n'umwe, ariko Ce que la parole de Dieu ibyo ijambo ry'Imana rishingira nayo yuko ari iby'ukuri, ni ukuri kw'Imana. Muri uko dushobora kwerezwamwo, dans laquelle nous devons être maintenus. muri uko niho tugomba kugumizwa. Muri ubwo buryo Divine ukuri kw'Imana bénédiction ni bizotubera umugisha muri twebwe. que relaie Ntidukeneye kugira imitongano kuri ibi canke ibindi, biduhagije gusa ukurindira yuko bihimbara Imana kubwo buntu igasoza ibyo yasezeranye. moi-même je voudrais Jewe ubwanje nokunze ko Imana ishikira igifitiye uburenganzira, ikabishikira mu buryo bwuzuye. Ntiduhazwe gusa no gupfumbata amaboko tukavuga tuti inyuma ya byose twaramuwe gusohoka, abandi bose basigaye inyuma, ariko imitima yacu itere kubwo iyi si imerewe nabi, abo batigeze bumva ukuri, kandi rero ingaruka z'ibyo ntibazi itandukaniro, ntibazi ibyo Imana ishaka. Mu bisanzwe bagubijwe mu madini, mu misengere bavukiyebwo gushika ku gupfa kwabo. Inama y'Imana ntibigeze bayibwirwa. Twe nk'abizera, nk'abakijijwe, turumva umubabaro kuri ibyo. Mbega twokwifuje iki kindi ciza kuruta ko Imana inyiganyiza irindi rimwe ijuru n'isi? Kandi ibyo rero bitabaye kuri jewe gusa, ahubwo nohitamwo kubona amamiliyoni y'abizera, atari amajana gusa canke arenga, ahubwo amamiliyoni ibihumbi. Ibyo Imana izokora ntabyo nzi, ariko mu mutima wanje harimo urukundo rw'Imana. Muri ubwo handitse muri Yohana 13:16 ngo Imana yakunze cyane abari mu isi, ababyawe umwana wayo mu isi yabyawe nayo, kugira ngo umwizera ntapfe rubi ariko agire ubugingo budashira. Umusaruro uracari hanze. Imana itange ubuntu bwayo kugira ngo usarugwe. None nindagomba kubuza Imana yuko ku nshuro imwe ibiba ikanasarura nk'uko byari bimeze mu gikristo c'ubwa mbere? Mbega Imana yarindereye igihe kirekire ngo ibibe, ngo hanyuma ngo isarure nyuma y'imyaka myinshi? Habayeho Pentekote no gutangaza ijambo ry'inkomoko, urubuto rw'Imana rushigwa mu mitima, mwemu w'Imana aza kuri bo, barakizwa, bongerwa ku mwami. Byose byabaye mu munsi umwe. Canke abantu barose inyigisho ndende igihe kirekire? Nibyo, ariko atari ku Mana, ahubwo ku banyabwenge b'ivyanditswe. Igihe inyigisho yava i Yerusalemu iva ku musozi Siyoni, munyizere twari ku musozi Siyoni, aho niyo munsi akiri kiriya comba co hejuru, aho mwe muyera yatibukira, aho abantu begeraniye kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Imana mbega ntishobora gukora ivyo nyene ubu ukwiherezo? Mbega
mbega ntishobora gusuka mwemu yera imvura ya mbere n'iya nyuma umunsi umwe mu gitondo no ku mugoroba, mbega ntibishobora canke mu mwanya umwe saa sita. Hamwe n'Imana yacu ibintu byose birashoboka. Amen. Mbega ntishobora guca mu ikoraniro rimwe nyene iryo jambo nyene igakora ku buryo bw'uko isohoza ibintu yarirungikiye. Mbega ntishobora gukiza agakiza karungitswe, ntishobora gukiza ingwara iyo gukingura bivuzwe. Mbega bitwara igihe kingana gute ivyo? Nta gihe na kimwe kibitwara, ahubwo biva kuri twebwe, biva natwe kwizera ivyo twumva kugira ngo yemeze ijambo ryayo kubituraba. Muzobona yuko inyuma ya Pentekoti igice gisa kirashika, gisa nico cyashitse uko mu migwi y'imisengere uko byagenda muri Samariya byari bitandukanye, n'Efeso byari bitandukanye, ahantu hose byaba bitandukanye n'ivy'Ikristo c'ubwa mbere. Guhera ku ntango Imana niho yari iri, kandi yarengeye ubwoko bwayo bwaba bwakoranye ari bihumbi kubw'ijambo ryayo, kubw'ubuntu bwayo, bwakiza kayo, kubwa mpemu wayo. Ibyo byose mu munsi umwe, ngo nimwihane mwese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kubwo kigongwe c'ivyaha byanyu, muzohabwa ingabire ya mpemu yera. Igihe mu nyuma twihweje ikanguro muri Samariya, Filipo amanuka hariya, ibimenyetso byinshi bitagaza biraba, abantu baba bizera, ariko abantu bagahagararira ngaho, aho niho bahagararira, hanyuma ibisigaye ntibikurikire. Ariko Petero na Yohana bagategeza kuva Yerusalemu bakaza kugira ngo ibintu ntibihagararire mu nzira, ariko bishikanywe neza kuherezo ngo ku ntango byari bimeze Yerusalemu, kugira ngo Imana igifate ikibanza cose, ifite uburenganzira. Turabibona kandi turabibona gusa mu kibanza aho Imana yashatse kwereka abanyamahanga, kugira ngo ndabivuge neza, igihe Imana yashatse kwereka abayuda yuko atatandukaniro igira kuri bo n'abanyamahanga, byashitse ko Petero yavugiye mu nzu kwa Korneliyo. Hanyuma igihe akiri karavuga, mpemu yera akoroka kuri abo bose bari ngaho, igihe ariko akiri karavuga. Ibyakozwe n'umwa 10:44. Ibyo nivyo, aho niyo Imana kubw'ubuntu yatanze ico cyakintu nyene, yatanga Yerusalemu, kandi aho Imana yahaye bya bindi nyene ibiha abanyamahanga. Turizera yuko Imana ni ya yindi, kwituririra ko kwiherezo bizomera uko byiremeze ku ntango. Umunsi umwe tuzoraba inyuma, tuzoba dushima yuko twashoboye kurengana izo ntambuko zose. Ibyo rimwe rimwe biba bigoye, twahuye n'ibibazo, twagize imibabaro imbere mu mutima, ntitwari tuzi ingero tugomba kubandanya, ariko Imana yo izi iherezo imbere y'intango, yagira duha inkomezi zishasha, yaduhishuriye ijambo ryayo no kugomba kwayo, kandi ishobora muri twebwe icifuzo c'ivyo yaduteguriye. Naho ntitugomba kuraba ibiri imbere y'amaso yacu, kandi ahubwo turabe ivy'Imana yasezeranije mu ijambo ryayo. Amen. Mbega Aburahamu yagomba kuraba umubiri we wumye? Oya, yategerezwa kuraba Imana. Bitari uko isezerano ntiryari gusohoza. Natwe dutegerezwa guhindukiriza amaso yacu, tukayakura ku bwacu, tukaraba kuwatanguye kandi azoheraheza imbere y'uyo ariko gikorwa muri twebwe kubw'ijambo ryiwe na mpemu wiwe. Muri Timoteyo 2, igice cya 2 cya Timoteyo, igice cya 2, hari ukugabishwa uko Timoteyo wa 2:2
Timoteyo kabiri umurongo wa 14 n'uwa 15. Wame ubibutsa ivyo bose ubihanikiriza mu nyonga z'Imana ngo ntibagwanire, mu gifaransa ngo ntibakwegegwe mu bihari by'amajambo kuko bitagira ikimazi, bigwisha abumva, ngo bihungabanya abavyumviriza. Umurongo wa 15, wame ugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda gutetegwa, aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri. Murashobora kumbure gusoma ibisigaye mukabyisomera ubwanyu. N'ubundi daba guhanurwa gukoranira imbere y'Imana, hanyuma tugafata nka nkama ukugabishwa duhabwa n'ijambo, inyigisho biva mu majambo, byose biri mu ijambo ry'Imana. Mbere n'ibifungurwa, umuntu ntatongwa n'umutsima gusa, atongwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Kandi iyo rero dusubiye gukora tugatanga ijambo ry'Imana risohoka riva mu kanwa k'Imana, riguma ari ijambo ry'Imana nubwo riba rivuzwe n'umunwa w'abantu, riguma ari ijambo ry'Imana. Nje gituma na Paulo arandikira abigaratiya kari muri Galatiya, aravuga ngo mwahawe ijambo twabigishije, twabwiye atari ntwajyakira nk'ijambo ry'umuntu, ariko mwajyakira nk'ijambo ry'Imana nkuko ariko riri koko. Ni mu bitero ka 2:13. Nakunze kubizingurura nihuse, ariko ntibikwiye. Nawe mu bwanyu murazi mwese iyo mirongo yose ya Bibiliya. Ijambo ryatanzwe n'akanwa k'abantu, ariko ryagumye ari ijambo ry'Imana, kandi ryagumye rifise izo nkomezi nyene, zagumye zifise izo nkomezi nyene. Iyo tumenye ko atari Mose yarafise ikintu ashaka kuvuga. None Mose yari iki? Mose yari umwungere, yaragira intama za sebukwe wiwe Yetiro. Yakobo yari iki? Mbega bose bari iki? Abagabo bo bibera mu mashamba, ariko muri ivyo byose Imana yinjiye mu buzima bwabo. Aho rero ikibasunika cinjiye, intumbero yanjiye mu buzima bwabo, intumbero iragaragara, ivyo Imana yabageneye byinjira mu buzima bwabo. Mbega wowe warinde? Jewe ndiki? Umuntu wese yari mu nzira yiwe, umuntu wese yajanye inzira yiwe, hanyuma bukwi na bukwi Imana iraza iratubwira. Muri ako kanya ubuzima bwacu bwagize ico bufise c'intumbero y'Imana. Muri ako kanya ijambo ry'Imana risigura muri twebwe ico byari bisiguye kuri abo nabo bagyumvise ku ncuro ya mbere. Mbega siko bimeze buri gihe iyo dusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, Imana rigira rizima, rirabira umutima yacu. Imana yatuvugisha, bakundwa, ntidukwiye gukomanaza imitima yacu. Dutegerezwa gukurikira imbere mu mutima ijambo igeriko riratangazwa. Dutegerezwa gutahura ubuntu ko ari Imana ituvugisha, kuko birashoboka ko igihe kiza ico umuhanuzi Amosi avuga, aho bazirukanga kuva ku kiyaga gushika ku kindi kugira ngo bumve canke babone ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana, kandi ngo ntibazoribona. Amosi 8:12. Uyu munsi ni umunsi w'agakiza, uyu munsi ni umunsi w'ubuntu, umunsi Imana iratuvugisha, ariko ishaka yuko tubijamwo n'umutima wose, tukizera n'umutima wacu wose. Nishaka yuko umwe ashaka kuha icigwa uyundi, ishaka ko twese tuba abigishijwe n'Imana. Uko niko byanditswe. Si umwene data abwira uwundi mwene data ati ubu rero niwige kumenya oya. Ibyanditswe byera biravuga ngo bose bazoba abigishijwe n'Imana.
aho rero biba bisa, biba ari ibintu bisa, aho tuba duhuza n'Imana, duhuza n'ijambo ry'Imana, kandi duhuza na bamwe ku bandi. Aho rero ntibiba bikiri ubumenyi dufise twuba ngo n'ubw'agaciro, ngo tugomba kugaragaza mu buryo budasanzwe. Oya, ubumenyi bwose dushaka kuba twogaragaza, hamwe n'ubwo tuba tugomba kwishira imbere, turashobora kubwibagira. Ikintu kimwe gikenewe ni ukuza imbere y'Imana duciye bugufi, tukavuga tuti Mwami, nta kintu na kimwe nzi, nta kintu na kimwe nshoboye, nta kintu na kimwe nshoboye, fasha, mvugisha, nyigisha, gira ijambo ryawe uguhishurwa kuri jewe, nyereka ibintu nk'uko ubibona, ndabicira urubanza nk'uko wewe ubicira urubanza. Muzobona ko Imana izojana natwe nimba turi imvuga kore uko. Aho rero nawe tuzoba tukimenya ku mubiri, ariko tuzomenya kubw'imwemo, tuzonezererwa umwene data wese n'umushiki wacu wese uwo Imana izoba yaragiriye ubuntu. Abikorino ba 2:5-16, umwe arashobora kugira ibibazo muri buno buryo, uwundi akagira ibibazo mu bundi buryo, ariko nta muntu n'umwe azorengana ubu buzima atabibazo rimwe amaze kubuwizera, nta n'umwe. Gusa ibintu bashobora kuba bitandukanye kuri umwe no ku wundi, mbere n'ibibazo hamwe n'ingorane biri ngaho kugira ngo ntitubitsitare ko ngo tugwe kuri ibyo, ariko dufatwe tugumywe n'ikiganza c'Umwami, hanyuma dushobore guhindura ayo mabuye yose y'ibitsitaza tuyagire ingazi mu kwizera. Muri izo dushobora kudugirako kugira ngo twegere birushirije Imana. Amen. Murabizi Umwami wacu kuri bamwe yabaye igitandara cyo gutsitarako nibuye, kuri iryo bagwako ribatembagaza, ku bandi yabaye ibuye ry'igiciro rigumya imfuruka, kuri iryo bashobora kwifatikizako. Ntiyabaye igitandara gitsitaza, ahubwo yabaye igitandara c'agakiza. Mbega umwanditsi w'indirimbo avuga iki? Avuga ngo igitandara c'agakiza iyugurure ku bwanje, nyegeza gitandara gihoraho muri wewe. Bakundwa, nimba tutavuze umuhanuzi inshuro 100 muri kino kibanza, nimba tutavuze izina ryiwe inshuro nyinshi, si kubera yuko duciye ku ruhande rw'ivy'Imana yatubwiye biciye kuri we. Ivyo birakabakure nk'uburasirazuba n'uburengerazuba. Twagaragaje bihagije dutangaza ubutumwa bwose nk'uko tubishoboye, kandi nk'uko igihe kibitwemerera. Abantu bose barashobora kubisoma bakabyumviriza. Ndizera ikintu kimwe, Imana ntiyatugeneye kwicara mu ntebe y'umuhanuzi nk'uko abanyabwenge b'ibyanditswe kiriya gihe kera bicara mu ntebe ya Mose, ariko yadushiriyeho gutandukanya, kumenya ibyo Imana yashatse kutubwira muri ubwo bukozi. Abanyabwenge bose b'ibyanditswe bashobora gusubiramwo mbere, bakaza bakaraba Umwami ubwiwe, bakavuga ati Mose yavuze ibi, Mose yavuze n'ibi, bari babizi. Raba rero Umwami akaba ari aho, uwavugishije Mose akaba araba. Mbega umubabaro, ishavu ryategeza kumufata igihe yategeza kuvuga ati ntimwamenye ibyo Mose yavuze. Ati iyo mwana bitahuye mwari kumenya ko Imana yavuze ngo Imana izobahagurukiriza umuhanuzi ameze nkanje, kandi muze mumwumvirize. Mbere baravuga bati turi abana ba Aburahamu. Hanyuma Umwami agashavura akababwira, ni mu Yohana 8:44 ati mufise so ni wa mugwanizi. Ivyo yibwiye Abayuda, abibwira umuryango, abibwira ubwoko we ubwiwe yari yatoranijwe, ariko amaso yabo yari yahumijwe. Bakundwa, tugabe ntibijanye no gusubiramwo ibyo
mumbabarire ntibiri no gusubiramwo ibyavuzwe cyangwa ngo dutondekeshe amazina ngo Paulo yaravuze Petero yaravuze cyangwa Mwene Data yaravuze, ariko ni kuvuga mu ncamake ibyo Imana yavuze mu bahanuzi bose, ibyo Imana yavuze mu ntumwa zose, tukagaragaza inama yose y'Imana kugira ngo umwe wese agire icyo ayibonamwo uburyo bwuzuye. Nicyo gituma Mwene Data yarungitswe nka Paulo, kuko Paulo yashobora kubivuga mu ishengero isezerano rishasha ngo ibyari byaranyegejwe mu bihe bya kera binyegezwa abana b'abantu, ubu Imana yabishuriye abahanuzi, abakozi bayo bera. Mwene Data yashobora kuvuga ibyo bintu nyine ngo ibyagumye binyegeje mu bihe byose by'ishengero Imana yabishurira abasabyi bayo abahanuzi, kuko niko byanditse Amosi 3:7. Imana ntacikora idahishuriye abasabyi bayo ivugisha. Mwene Data yari umuhanuzi w'Imana, jewe ko ndabibona uhambaye, ariko Imana bariyo ibyihitiramwo. Mbega twebwe turi bande kugira ngo tumutodekeshe? Ariko ikintu kimwe kidakekeranywa nuko Imana yaramurungitse kugira ngo aduhe inyigisho yuzuye ku bw'ubuntu, kugira ngo atugarukane ku ijambo, kugira ngo dushobore kubaka. Mbere ni kuri ibyo ikintu cyose cya Bibiliya gitegerezwa kugaragazwa, kikerekanwa neza, kugira ngo bihanagurwe nk'uko byabaye mu minsi ya Zerubabeli. Byategerezwa gukuraho ibibomoke, bagakuraho bakabona urufatiro, aho niho kubaka byashobora gutangura. Ibintu byose birafise ico bimaze cyabyo, atari kubaka hano n'ukundi hano na hariya, ibintu byose bikaba bya soko arimoke. Hategereza kubanza gukuraho ibibomoke gushitsaho hasuye kubonekera urufatiro, hanyuma batsubira kubaka. Ibyo ni Imana yakoze muri iyi minsi. Ibintu byose byari byarabomotse ku rufatiro rw'inkomoko byagomba gukurwaho. Urufatiro rutomoye rw'ukuri rwategereza kubanza kubonekana kugira ngo dushobore gusubira kubaka. Rero si umuntu yatanguye kubaka, ariko uwavuze ngo nzo kubaka ishengero ryanje kandi imiryango y'ikuzimu nayo ntizorishobora. Mbega ni kangahe ishengero ry'Imana nzima ryanyiganyijwe, misi yose rigahaguruka rikashonga, rikasura rigahaguruka, ariko ku misi y'iherezo byahimbaye Imana gutangura intango nshasha. Niyo ntango nshasha itegerezwa kutuzana ku nkomoko, ku ntango y'inkomoko. Yesu Kristo niwe wa mbere kandi niwe wa nyuma. Akubaka ishengero ryiwe, ashaka yuko ibintu byose bishirwa ku ruhande, kandi ko urufatiro rugaragara neza, rubonekana bishike. Paulo yavuga ngo mu Bikorino 2:10 ngo nashizeho urufatiro, ngo nta wundi ashiraho urundi rufatiro kiretse urwamaze gushigwaho. Urwo rufatiro ni Yesu Kristo umwami wacu. Mbega bimaziki kuri bose? Mbega n'ubumenyi gusa ubwo tugomba guharira ko inyigisho iyo igomba kuducamwa ibice? Oya, bijanye no kuba ari guhamagagwa gusohoka ubu no kubaka urusengero rw'umwami nk'ishengero ry'Imana nzima, nko kuba muri mwemo kugira ngo wenyine ubwiwe umwami ashobore kwigaragaza hano ku isi imbere y'iherezo ry'ibihe. Abanyefeso 2:22. Nico gituma Imana yatungikiye ijambo ryayo, atari kugira ngo duce dushwiragira ngo tugende mu merekezo amacumi atandukanye, ariko dufate amerekezo amwe, amerekezo y'Imana. Ndizigira ko
me donnera. Imana izoma, Imana izoduha twese, izoduha ubuntu bwo kuba twiteguye imbere mu mutima ngo tugendere kuri iyo nzira y'Imana. Ni munyemerere mperaheze n'ikigereranyo gikorwa mu isino rya kera. Haravugwa ngo mu gihe c'abacamanza, abacamanza 21, 25, ngo umwe wese yakora ibyo yishakira, ibyo abona ko ari byiza mu maso yiwe. Mu gihe c'abacamanza umwe wese yakora ibyo abona ko ari byiza mu maso yiwe, ngo mu maso yiwe. Igihe cyose tuba duciranira urubanza hamwe ku bandi, tuzokora byose bikwiye mu rugero aho tuba twibaza yuko ari byiza. Mbese uko bimeze, tuba dukora ibyo tubaza ko ari byiza mu burebure bwo twibaza ko ari byiza. Ariko Imana yacirungika umwami, itanga amabwiriza ahata ku bandi. Imana yatugize abacamanza, ariko yatugize ubwoko bw'abami n'abaherezi. Ni Petero wa mbere 2:9. Muzobibona neza, reka munyemerere ndabivuge. Rero aranditse mu ijambo ry'Imana, Abaroma 2:1, ngo mu gucira urubanza mwene data wowe ubwawe uba witsindishije. Ibintu ibyo ducira urubanza ku bandi bishobora kutugwako tutabishaka. Ico nicagezwe c'Imana, ni icagezwe c'Imana. Nico gituma dutegerezwa kuba turi abantu bitonda, twitonda cyane, kuko muri Yakobo 10:19 ngo tube duteba cyane kuraka, kuko uburake bw'umuntu butashitsa ukugororoka, ntibukora ibigororotse imbere y'Imana. Ese ukuntu idushakira ineza, Imana ishakira ineza kuri buri nyigisho yose no kuri ijambo ryose. Ituvugisha twese uyu munsi muce bugufi musi ikiganza cyane c'ubushobozi, kandi rero tuzoducira bugufi imbere ya bamwe ku bandi. Petero wa mbere 1:5-6. Rimwe abantu baravuga ngo tuza guca bugufi imbere yanje. Abantu baravuga bati umviriza, kiretse dufise ngemo y'ufise intebe iraho hariya, hari imbere yuriya abantu bose bategerezwa guca bugufi, ariko si imbere yawe, si imbere yanje. Oya, dutegereza twese guca bugufi imbere y'Imana, tukayimenya, tukamumenya ko ari umwami. Mbega ni kangahe twagize ico cyumviro ngo umwene data mushiki wanje ategereza guca bugufi. Mana yanje, nibagire ibyo bintu byose. Umwe wese, jewe, wewe, twebwe twese dukeneye guca bugufi twebwe ubwacu imbere y'Imana, kandi twese duce bugufi imbere y'Imana, aho ibintu byose bigenda neza. Aho niho Imana ifite uburenganzira bwose. Aho niho gusa dushobora guhangana twese turi hamwe, bagahangana n'umwansi, kuko kuriko byanditswe ngo mugamburukire ikiganza c'Imana, mugwanye wa mwansi, ngo azohunga aje kure yanyu. Ni inyuma gusa yuko tuba twagamburukiye ikiganza c'ubushobozi c'Imana, hanyuma twese hamwe tukagwanya umwansi, niho tuzoba dufatanije hamwe nk'umugozi, ipfundo kurindi, mu rukundo rw'Imana bidashobora gucika. Aho rero tugahagarara hamwe iyo ibyo bibaye. Umugwanizi ntazoshobora kugira aho adudubiriza, ntazoshobora kugira bibi akora, amadega akora. Twese tuzohezagirwa n'Imana. Amen. Hariho ibisabwa canke ibishinzwe nk'ivyagezwe mu mikino, kandi hari no mu bwami bw'Imana. Tugomba kuvyubaha ivyo, uko nimba tugomba guhabwa umugisha n'Imana mu muzuro wawo wose, nk'uko nyine twabisezeranijwe, kandi Imana ikabishaka kubigaragaza. Mbega imbere mu mutima murafise ukwemera ijambo ry'Imana? Amen. Mbega murabona ko umwami atuvugisha nk'uko umuvyeyi agariza abana biwe? Murabona, ntigira tureka tudakosowe, atadukankamiye. Igihe umuvyeyi, umupapa ategerezwa guheba gukosora, hanyuma akabona ko gukubita ataco bikimaze, amajambo naco akimaze, ibihano atanga naco bikimaze, uba ari wo musi aho umuvyeyi ategerezwa kwibwira
ati natakaje umwana wanje, natakaje umukobwa wanje. Ariko igihe cyose twumviriza nk'abana b'Imana, nk'abana abahungu n'abakobwa b'Imana, ntituratakara. Turashaka kuba abana b'Imana. Mbese ko biri, ninde yifatanya n'umwami? Ninde yitega ku bufasha bwiwe ariko akanubaha ivy'Imana yashinze by'ingene umukino umeze? Ni iyo idukankamiye ikadukosora, ni kubera ko tukiri abana, ni kubera yuko tukiri abana, turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Umwami arabivuga wewe ubwiwe biciye muri Pawulo mu Baheburayo umurongo wa 12 umurongo aravuga ngo nimba twamenye tudakosowe. Hari ubusobanuzi buvuga ngo ibi byagwa mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Kirundi ibi byagwa nico kimwe. Turi abana b'Imana tuzokwemera ukugabishwa kandi tuzomenya yuko adushakira neza, hahimbazwe izina ryiwe ryera. Dushikame mu kwizera, nubwo rimwe na rimwe amajambo aca ku minwa yawe ukavuga ngo ntibishoboye, ntibigishoboka. Mbega mwiyumvira ko Imana itabizi? Iyoze ko Imana itazi imiro turimwo? Imana irazi n'umutima wawe utabutse, Imana irazi ubukene bwawe, irazi n'ibibazo ugira. Amen. Ihejeje ubwigwe ngo uhejeje gusezeranywa muri Yesaya 42 ngo nzobana nawe, niwaca mu mazi ntazokurengera, niwaca mu muriro ntuzoguturira. Jewe umwami nzobana nawe. Amen. Bifate ubigira ibyawe uyu munsi, wowe ubwawe, mushiki wanje w'igiciro, mwene data w'igiciro, bitware haba mu mazi haba mu muriro, ntaco bitwaye ibigeragezo. Fata iryo jambo ritware uyu munsi, umwami azobana namwe. Amen. Azobana natwe gushitsa aho tuzova mu kwizera tubone, hahimbazwe izina ryiwe ryera. Amen. Amen. Turahaguruka dusenge. Turizanye ubwacu kuri wewe hamwe n'ubwoko bwawe bwose wacunguye. Mukiza mukundwa, ibihe byinshi byararenganye, ibyo twakoresheje, isaha yawe ishike aho ushobora kuyikoresha kugira ngo wishuze uburenganzira bwawe, uronke ibyo ufitiye uburenganzira hagati mu bwoko bwawe, ugaragaze ibiva mu butumwa ku bw'icubahiro n'ubwiza by'izina ryawe. Si ku bw'icubahiro, si ku bw'inkomezi, ariko ku bwa mwemu wanje, niko umwami avuga. Haleluya. Mana, mwami, ndizera kuva mu bwina bw'umutima wanje yuko ugarukana ishengero ryawe ku ntango, yuko bya bindi nyene biba ku iherezo mu buryo butumbereye, kuko byabaye ku ntango mu buryo butumbereye, kuko uri wa wundi nyene, uri Imana ishobora byose, warazotse, uriho, uri muzima, kandi waranesheje. Uburyo bw'umwami bugumije intsinzi, bushizwe hejuru. Tuzibagira ugutsindwa kwacu kose, kandi tuzorindahaza ishishwe ryawe. Haleluya. Ugushimwa, ubwiza, ugusengwa bibe iby'izina ryawe ry'ubwiza, mwami mwizigirwa. Umukoko wawe wacunguwe n'amaraso n'ubwoko bw'isezerano rishasha rikoranye imbere y'inyonga hawe hera, kugira ngo twumve, twizere, twakire amajambo y'isezerano rishasha. Mwami, turagushimira ku bw'ibyo kandi turaguhimbaza. Uri umwizigirwa ku ijambo ryawe, icubahiro n'ubwiza, uri gusegwa ubihabwe
mu bihe bidashira en éternité. no mu bihe bidashira. Alléluia. Haleluya, Alléluia. haleluya. Au nom de Jésus. Mu izina rya Yesu, amen.